Umugambi wa leta wo gufungurira abana ku mashure ugiye gukora ibishoboka vyose ukoresha ifungurwa kama. Iciyumviro cashimikiweko n'abagiye barafata amajambo atandukanye bihimbazwa ry'uwo musi mukuru ku ncuro igira 6 muri Afrika. Umusi mukuru wahimbajwe hano mu gihugu cacu kw'ishure shingiro rya Muyange ya mbere, zone Gashoho, komine Gashoho, intara ya Muyinga, kuno wa mbere Ntwarante 2021. Ivyo birori bikaba vyatewe iteka n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, umuhetsi w'uwo mugambi. Nk'uko icivugo c'uno mwaka kibisobanura, duteze imbere ubumenyi kama mu bijanye no gufungura mu Burundi kugira ngo duteze imbere imigambi irama yo gufungura abana ku mashure. Muri kino gihe duhanganye n'ikiza coronavirus n'inyuma yaco, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ati: niyo twafungurira ugaruka ku mashure, tuzoba turiko turandurana n'imizi indwara zo gufungura nabi. Yanasavye ko abafasha uwo mugambi bokora ibishoboka vyose kugire ibifungurwa bakoresha bishorerwe hano. Acagira ko asaba amakoperative ariko ariyungunganya mu kurima no mu korora ko yorima ifungurwa zitandukanye. Nitwega no gushimira n'abarundi bumvise uwo mugambi wo gutekerera abana babo ibiharage, ibigori, ivyo byose babona ko vyosahiriza ubushikiranganji, bigasahiriza n'ishirahamwe PAMU. Murazi yuko baca umugani ngo akimuhana kaza imvura ihise. Vyoba vyiza cane uwo mugenzo twebwe nyene nk'abarundi kuwifatira mu ntoki. Ico gituma ndabishimangiye kandi ko ndabisubiramwo, akimuhana kaza imvura ihise. Ntituzorindira ibije n'indege, ntituzorindira ibizanywe n'abanyamahanga. Reka natwe tugerageze tuze turatekerera abana bacu ku mwimbu twasabukishijeko. Kandi sinoreka no gutera intege n'abarimyi barimye vyinshi kugira ngo umusesekara bazoze barawushora muri uwo mugambi wo kugaburira abana. Uwo mugambi ukaba ari umwe mu migambi y'umushinge y'iterambere na rirya vyo bifungurwa bizofungurwa abanyeshure ari bifungurwa kama, maze abarimyi n'aborozi bakatorera koyokwe na cane cane amakoperative. Ivyo vyongeweko n'uwaserukiye ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi. Iryo himbazwa y'uwo musi mukuru wahariwe gufungurira abana ku mashure rikaba ritsibagiye gufata mu mugongo umugambi Ewe Burundi urambaye, aho bateye ibiti amajana y'ivyamwa vy'amavoka kugira n'abana batazoshikirwa no gufungurirwa baze batahane n'ivyamwa mu mihira yabo.